igihe hoza umutima w'umurongozi wisununuye ukerekana yuko umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu agaciro kabo katari ku gitsina cabo mugabo kari ku mutima wabo. Uno munsi wababuze iki kugira ngo justement iryo tegeko ribe effective umugore ashobore gutorana atumva yuko hari uwarenganije canke ngo umugabo yumve yuko yoba arenganijwe? Ikibuza hanini nibaza ko n'umutima w'uburongozi. Ahanini kenshi mu bihugu byacu twagiye dutwagwa n'uburyarya. Aho abafise inguvu bumva ko ari bo banyene ibintu. Ari naco gituma bumva yuko gucinyiza uwundi ari ibintu bisanzwe. Byaherero mu miryango iwacu aho umupfasoni umwana w'umukobwa tumucinyiza bigaragara kandi twese tukemera ko ari ibintu bisanzwe. Igihe hoza umutima w'umurongozi wisununuye ukerekana yuko umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu agaciro kabo katari ku gitsina cabo mugabo kari ku mutima wabo, ico gihe abantu barashobora kumva ico bimaze.